Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Mani tugirire neza. Umusore w'icyeyi naho ajya kuresha bamubwira ko yavyaye. Ko dufise amakuru kufise abana bimeze gute? Ari umusore nakiriye kandi wahana aramubwira ati pasi narareheje umukobwa aranyanka arambwira ngo naravyaye ruguru kandi ukuri ko Imana nta mwana afise. Yarambwira ngo nindavyemere nta ngorane kandi ntawe mfise barandementanirije newe muhungu n'icyeyi. Nagomba nsengana nawe isengesho rya gitondo. Iyo umunyacyeyi narabonye mu bamama n'abakobwa murambara ngufi ngo murabwe neza mugashiraho imishatsi bwaca mugahindura iyindi guhindura ubwoko bw'imishatsi mu abantu b'Imana. Ariko ivyo ntibikuraho icyeyi. Tera haleluya. Haleluya. Ariko haleluya. Sha baragerageza. Fanwe baragerageza abo bantu. Bagakubita kihereni rimwe. Soma umurongo wa 16 wonyene kubera dukoresha umwanya. Igitabo cy'itanguriro ibice 20 umurongo wa 16. Ego. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Abarira na Sara ati raba mpaye musazawe. Ego. Intete z'ifeza 1000. Mpaye musazawe intete z'ifeza 1000. Zizoba ico kuguteturura. Zizoba izo kuguteturura. Imbere yabo muri kumwe bose. Imbere yabo muri kumwe bose. Ngukuye kw'icyeyi kuri bose. Amen. Amen. W'icyeyi, umuntu w'icyeyi naho kwambara kostime ya miliyoni 5 ntibiboneka ko waberewe. Naho kwambara baze sinzi ingene zizimvye, naho kwisiga nabonye hari n'amavuta agurwa amafaranga menshi, hari na parfum zizimvye, naho wozipompa zose ufite icyeyi nta muntu akwemera. Ariko Imana yampamagaye. Umuntu w'icyeyi naho bibi telefone muri 5 bafata wewe nyene utukuravye ufise isura y'ubusuma. Amen. Umuntu w'icyeyi naho iri umunyacyeyi narabonye mu bamama n'abakobwa murambara ngufi ngo murabwe neza mugashiraho imishatsi bwaca mugahindura iyindi guhindura ubwoko bw'imishatsi mu abantu b'Imana. Ariko ivyo ntibikuraho icyeyi. Tera haleluya. Haleluya. Ariko haleluya. Sha baragerageza. Fanwe baragerageza abo bantu. Bagakubita kihereni rimwe. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mani tugirire neza. Umusore w'icyeyi naho ajya kuresha
bamubwira ko yavyaye, ko dufise amakuru ko ufise abana, bimeze gute? Ari umusore nakiriye kandi wahana aramubwira ati pasi narareheje umukobwa aranyanka, arambwira ngo naravyaye ruguru kandi ukuri ko Imana nta mwana afise. Yarambwira ngo nindavyemere nta ngorane kandi ntawe mfise, barandementanirije nawe muhungu niceye. Nagomba nsengana nawe isengesho rya gitondo. Imana nimara kugukuraho iceye, ahantu hose uza gukomanga araza kuvuga. Amen. Haleluya. Iyo umunyacyeyi, narabonye mu bamama n'abakobwa murambara ngufi ngo murabwe neza, mugashiraho imishatsi, bwaca mugahindura iyindi, guhindura ubwoko bw'imishatsi mu bantu b'Imana. Ariko ivyo ntibikuraho iceye. Tera haleluya. Haleluya. Ariko haleluya. Sha baragerageza, fanwe baragerageza abo bantu. Bagakubita kihereni rimwe. Hari abo usanga bacumise katatu. Hari abo nabonye bayashira no ku ndimi. No ku rurimi barashira. Ariko ivyo ntibikuraho iceye. Biragikura. Nyemerera mvugane nawe kino gitondo ijambo ry'ubuzima. Imana iraza kukuvanaho iceye. Tera haleluya. Ushobora kugerageza ibintu byose bishoboka. Waja gupanga ahantu bakakubwira kuri umurozi, n'ahandi bakakubwira ko utangisha. Umwana yashuha bakakubwira ko ari wari muhaye. Nakiri umwana arambwira ati nari mfise umugenzi wanje twabana ku ishuri, arangije namba yagiye iwabo, agarutse twari dukundanye, sinzi ahantu yagiye mu masengesho, bamubwira ngo baramuroze. Kandi umuntu yakuroze ni umuntu mubana ku ishuri, none nashitse atandamutse, bambwiye ko ndi umurozi. Ibaza umwana w'imyaka 10 nta 20 yari bwakwise. Ibaza icyo cyeyi cy'uburozi ahagurukanye afise imyaka 18, azongana na bibi ageze amaze kuroga bangahe, ahazoca hose bava ngo ni wa mukobwa aroga. Twaranabibonye aho twagiye ku cyumba cy'amasengesho barabivuze. Imana ikuvanaho iceye. Nari numva hari umuntu umbwiye Imana ikuvanaho iceye. Tera haleluya. Narivuze ngo Imana igukize iceye. Narivuze ngo Imana igukize iceye. Tera haleluya. Imana ibahezeke. Muhaguruke dusenge. Ko numva hari umuntu umutima we warurushe. Imana iraje kukwiyegerereza wewe nyene. Naho wokora ibintu byose bimeze gute, naho wokora ibintu byose, naho yavuze ngo ndakuvanyeho iceye. Kandi si ku bantu bamwe,
ku bantu bose. Umuntu w'umunyacyeyi naho biba nahora mbona imyiyera ry'ibigori cyangwa iby'ibiraya. Ibiraya nibyo byera kenshi mu mvura. Iyo wagiye ugasanga basoromye amateke bakaraba ikirenge, hari abantu nabonye bafise ibirenge, ati mbonye ururenge rw'uyu muntu, ikirenge gitabaraye nk'uko. None kwera ikirenge gitabaraye n'uca umuntu umwe? Raba n'ingene agikikamye, kurya kika ni wenyene. Raba niyo yajanye urugendo yajanye, yatera ajanye iwabo bagakikamika iyo cyajanye. Ufise icyeyi. Zamura ukuboko dusenge. Nta kintu wakora ngo icyeyi kikuveho atari Imana nasanze kiza n'icyeyi. Tera haleluya! Ushaka kuba muvukana muri nk'abana nka 8 cyangwa 5 cyangwa 4, ugasanga ni wowe ufise icyeyi muri bo. Ariko Imana igukiza icyeyi kandi kikuvanyeho ku bantu bose, ikivanyeho ku bantu bose. Reka nsenge. Ndumva hari umuntu mvuganye nawe, mushaka kuba atari mwese, ariko hari umuntu mvuganye nawe kandi yarababaye cyane, kandi yarababaye cyane. Uyu muntu yarababaye cyane. Zamura ukuboko. Mana uri data kandi uri Imana ishoboye, kandi uri Imana itabara, kandi uri umugiraneza, kandi uri Imana ishobora byose. Iri jambo ndasenze kuko ni message wampaye kuva ku munsi w'ejo. Igice nicyatuvaho, turemegwa aho dukorera, turemegwa n'abatatwemera, turizegwa n'abatatwizera. Hari uko Satani yaratugize, ariko nutuvanaho icyeyi, ubuzima bwacu bwarugaranywe kubera icyeyi. Mana ukituvaneho. Satani yadukoreye amahano, ariko Mana utuvaneho icyeyi. Hari abantu bafite icyeyi mu miryango bubatsemwo, hari abantu bafite icyeyi muri quartier babayemwo, hakaba nta muntu naho wogwara, bakaba batoza no kukuraba kubera icyeyi bagushizeho. N'umuryango nabo muvukana bakaba batoza kukuraba kubera icyeyi. Ndasenga icyeyi kikuveho, ndasenga icyeyi kikuveho, ndasenga icyeyi kikuveho, ndasenga icyeyi kikuveho. Tera haleluya, wakira ubwiza bw'Imana. Amen.